twarumvise umukuru w'igihugu avuga yuko n'umukuru n'amashinga amateka ku mwaka wa 2025 uwo kugwanya igiturire koko kandi ukaba nkavyo umugambi w'iterambere uri kuravugwa ntiwoja mu ngiro iby'igiturire n'intwaro ibere bikimeze uko biri no munsi mugabo rero ico tuvuga kugwanya igiturire n'ingwano nta ngwano itagira plan itagira intumbero. Nico gituma dusubiye gusaba leta dushimitse ko yoshiraho umugambi wo kugwanya igiturire wanditse kandi uzurasuzumwa ku meza ku mwaka amezi 6 ahugeze ukajamwe abantu bose. Tumaze kwivuga kenshi ibyo bigwanisho nibiye n'amategeko meza. Kugwanya igiturire ata amategeko ufise, kugwanya igiturire ubikorera udakurikiza amategeko nawe nyine naho nyine dusanga uri gukora ibi ayandi makosa. Ubugira kabiri no kugira n'inzego zikomeye. Aya madosi aguma avugwa ntakurikiranwe ntagire iki nta kuntu bishoboka. Inzego zikomeye kandi zirimo abahinga babishoboye bashobora kugico bita investigation ubushakashatsi. Rero bituma usanga no hariho na za tribunal dikomere zijejwe urudandazwa n'izakazi kwigisha abantu amategeko ibijanye n'igiturire, kwigisha abantu ubwoko bwabo, guhagurukira rimwe bakaza barabivugira hejuru. Na bimwe rero byo gukinga declaration de kwerekana amatungo bya byanditse ama confidentiel, ibyo byose ni ibintu teza gukora mu muco mujanye n'amafaranga y'igihugu, transparence budgetaire. Ibyo bitagiye biratera imbere nta giturire wovuga kuri ko uragwanya bikomeye. Muco usanga ugwanya igiturire ufatuye ubundi ukareka cyangwa amadosi ukamengo ntacari karavamo. Nibaza rero yuko ibyo bintu twosura tukavyicarira kugira iyi ngwano koko vy'ukuri igaragara yuko ihari ntibivugwe mu majambo gusa.